Rero kuri birakubwira ati ngo uritara ndakubwira ati gerageza ubwire mugeza ngibone mukundana cyane ubwira ati uritara. Bona Rubambo Oji tuzamuka cyane twiganirira cyane kujanye ni giteramo ariko gutware mu kibanza byifashe gute kuri Kidumu. Yes Kivodo neza cyane mwavyumvise byatanguje n'indirimbo kandi ya Kidumu muca mumva kara makuru ya Kidumu ariko aramuvugwa ko kano kanya aho rero Kidumu aho yari yitezwe i Burundi Bujumbura neza na neza itariki imwe y'ukwezi kwindwi ntibibaye bigikunda ego banditse bavuga ati turabiseguye ko turabasabye ikigongo ntibibaye bigikunda ariko kandi barazi yuko abarundi bakeneye kuryoherwa yavuze ati nubwo biruko ntibihagaze kugira ngo bihagarare uko nyene itariki 5 z'ukwezi k'umunani igiteramo citiriwe Independence Festival de Independence kizoba naho nyene Kidumu ntihazoba ari urumva yuko abari bamwiteze itariki ya mbere ukwezi kwindwi gikunze ahubwo yungurujwe itariki 5 z'ukwezi k'umunani imvo ntamvo ihari yumvikana ntiramenyekana sinzi yuko aribo babishatse nuko atari babishatse sinzi ko azobimenyesha nuko atazobimenyesha ariko nkuko bavuze yuko itariki 5 z'ukwezi k'umunani niho ico giteramo cyitezwe rero uko nyiri Kidumu kibido cyane menyesha neza yuko rero nyuma y'ibyo biteramo kumbure ibuka neza yuko ico giteramo cyari muri bimwe byo kunganira nyuma yaho avire nk'uko bya Burayi aravuga ati je nka Kidumu kibido reka ndabe ngene kumbure na Afrika y'ubuseruko aho benshi cyane bamenyereye aravuga ati nanje ko biri kose reka zamukire mu karere ariko kandi neza yuko rero kumbure bivanye n'imyiteguro je ko ndavyibaza bivanye n'imyiteguro nibaza ko ari yo mpamvu kumbure byatumye bavuga ati katushire kunguruza icyo giteramo kuko ndibuka neza yuko Kidumu yavuze ati igiteramo cyamara kuba azoca azamukira mu Rwanda avuye mu Rwanda kumbure rero azoca azamukira kandi muri Tanzania aho hose ni mu ntumbero kera bitari gito icyo gihe yari yatumwe ko umukuru w'igihugu mu ntumbero gufasha cyane ku bijanye rero no guhimiriza bene gihugu mu bijanye n'amatora ariko kandi ni Kidumu aheruka muri Tanzania kera cyane aho yitwa miliyoni na cyane kandi icyo gihe ni Kidumu yerekana neza yuko kumbe birashoboka kuvuza mu ntara zose zigize igihugu cya Tanzania ku munsi adasiba yarajugumije abatari bakera muri Tanzania harageze n'igihe bavuga ngo Kidumu nahindurwe n'igihugu yewe kwitwa umurundi ariko yitwa umutanzania aravuga ati ekada naho byakabaye nitwa nimbona zari miliyoni zingaye kiriya gihe hareze imyaka myinshi sinzi wazivunjije mwe amarundi y'uno munsi usanga Kidumu afise vewiti nka zitatu na cyane yes kumwe rero bwana Rubambo Oji yavuze ati ukomeze tuvuye muri Afrika y'ubuseruko urugendo ruzokomereza mu bihugu bitandukanye aho yuko hariho mu Bwongereza ati abantu baba mu Bwongereza ari mu nyiteye ko ndiko ndaza aravuga ati cyane na Amerika kandi avuga ati nabo nyene sinabibagiye ndiko ndaza nyuma yo kuvuza ivyo biteramo zovuza muri Afrika y'ubuseruko ariko kandi abantu ngaho uri muri Canada ni mu gihugu cy'uje ndagaruka cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera yuko niho nabonye amakomenti agenda atandukanye menshi cyane aho rero ari naho nyene nyuma y'igihe gitari gito amazi misa azimvye ataboneka ku butaka bw'u Rwanda hari abateri bakira bavuze ati no kameme iturisuka ari wazoza yes bisigura amajambo make ko Kidumu yari abanyoteje cyane gose mu gihugu cy'u Rwanda bamurindanye gishika sinzi nuko twaganiye arambwira ati amafaranga Kidumu karuka ngaha mu Rwanda kera burya yazikari market uzokwinjirako ibaze no kuri kumbure rero byose biri mu ntumbero bana Rubambo yo kwerekana yuko byose binakunda mu ntumbero cyane yo guhereza umwanya mwiza abakunzi b'umuziki hage rero iyo ukoze neza abantu bagatsigaruka kuko tuca gukeneye nuhave ugenda uhereyo ni nyuma yo kugaragara mu ma concert live menshi muramuzi ko mumenyere mu ma concert live menshi rero Kidumu abatari bakiro bamenyereye muri sinzi wambwiye ngo je burya ngo Kidumu naho ngo akunda kuririmba ngo nkaryoherwa burya ngo ndamukunda muri checking sound check sound kuko check sound yashaka kumara nk'amasaha nk'atanu amaza kuri bagacerimba amasaha 2 bikaba bihitse kandi nukuye kubatubwira ati umunyamwuga aragereza kitondesha umwuga we kandi akawukurikirana mu gihe abartiste bamwe bishika bikabagora ugasanga baje gucekinga sound mu gihe giteramo ariko riki bakubwira ati reka je tuzamukane namwe bikiri bishasha bikibomvye bitaruma kuko nimara kuba ku mugoroba bemeze nabi cyane mugabo reka tubitanga bikibomvye
barabe eske koko amabafle arasohora mbega mixere imeze neza ama micro mbega uyikoresha wewe ari mu kibanza aratekanye. Birateye isoni no kubona umuririmbyi aza ugasanga aje kurimba nuza kuja kuri mixer atawazi, uza kumuha micro atawazi, ugasanga na checking igeze haba. Zero Kidumu irabisezera yabihevye. Ni nyuma kandi yo kumubona mu ndirimbo zinyuranye mino misi aho yabonetse mu makorabo araha ari kumwe na Dojo San n'izindi zigaze zitandukanye. Kidumu rero mu mwitege arakomeye cyane kandi tukivuga gukora ruba kujya y'indirimbo Kidumu yasohoye cyo yataze indirimbo zibishoboka, yataze indirimbo yitwa Shema naga mu nyuma cyatanga indirimbo shasha itarakoza ibirenge hasi aravuga ati reka suye kenda bahe nanje gashasha acakora indirimbo yitwa Imani n'icizere. Yes. Ayina kututuzamuka tuva kuri Kidumu